ni bakuzi ba Kiyago Media TV uno mutipe mubona yarigeze kwandika inkuru itari nziza kuri jewe tugitangura bijya ibintu byacu musanze muzi dukora ariko nkuru yavuga gute wageze kuvuga yuko ndumuvaye muri ibintu atari ivyo uravyibuka neza hari akoze reka turabisubira bwo basi randi reka turabisubira bakuzi ba KMTV randa abantu bishima cyane cyane kuza kudushigikira nkuko biri mu civugo ciwacu ca GFS ubwa mbere kundi ivy'iwacu teza imbere ivy'iwacu shigikira ivy'iwacu umva rero muri ico kintu rero tuvuga ni ngombwa ko tucigisha abarundi bareke kwizera abanyamahanga kuko naco bazoza yes I narababwiye ugakora A ikanka kora B yanse shika kuri Z shaka gusanga inyisha ari hiti nyita Chankoziano gato karakura uko mubibona ndi kumwe n'umutama w'imivumburo bro vipi kumengo ufise ubwoba aje ntabwo mfise nuzi ko ntigera nanirwa yes murabona ndi kumwe n'undi muntu asanzwe aberewe cyane mutama muraberewe ava yuko ndabaramutsa kwanza muraberewe murakoze cyane bashaka kwidondera ariko baradukurikira je nitwa Ciza Joseph ngaba mfise amazina menshi ariho iryo bamenyereye cyane ubu rifise ingufu gitwa Kimoko mwamaze kumubona mukimubona gusa muca mwibuka ahantu mwamubonye nivyo yakoze vyiza kaduhere kuri Landry dusana naraja kure uyu muvyeyi n'umuvyeyi mwiza cyane n'umuvyeyi nkunda gose Landry promoter mu atigeranirwa wa Kala TV umuvyeyi turamukunda kandi twamwifuza kuva kera n'umupapa novuga neza yuko atahura talent y'ugwaruka kandi akurikiranira hagufi mugasinzi ko kabitahura muga twebwe shobora kuba atatuzi muga turamubona tumukurikiranira hagufi n'umuvyeyi mwiza cyane kandi abikora neza muri Boja Forever arabikora neza sana mu bintu by'amareresi turamuzi cyane ko twaramukurikirana ari mu bantu twatanguye kumenya cyane gose nayo mpamvu turi ngaho yatuba supporting amatwa dusumira boss ngo nimwe mwa mwaranditse cinema intwari z'urukundo ego ni twebwe mwoshobora kutubwira rero muri make mbega iciyumviro cyaje gute ide nyezina yaje gute yo kwandika cinema nk'iyi nziza cyane intwari z'urukundo si imwe gusa maze kwandika zirenga 50 gusa uno munsi yagezweho intwari z'urukundo ni cinema twiyumviriye tubona uko mu rukundo abantu bubu barabesha cyane barerekana ko bakundanye ariko ari ububeshi ariko si bose babesha nka 80 cyangwa 90% ntibavugisha ukuri umva rero twashatse tubikine abantu babona ububeshi bagira ko bufise intango bukagira n'iherezo ni giki cyakugoye mu kwandika iyo cinema yawe jewe mu bintu bingora mu cinema ndiko ndandika nana kimwe kingora kuko ubwa mbere na mbere n'umuntu nkora amasaha 28 mu masaha 28 ngyama nk'amasaha 2 iyi rero ndabafinze nayanditse ndi mu modoka ndiko ndagenda i Nairobi ndayandika muri telefone n'izindi zose ndavuze muri telefone yanje ari amatelefone cinema zishikanga 20 zanditswe gusa niyumviriye nje nca nandika aho mba ngeze hose naho mba ndiko ndani icayi ndandika cinema Landry bavuze ati intwari z'urukundo ubwo ntibikuvuga ko waciyuza ukabanguka sana oya nahise nkafise ubutumire yego kandi ibintu nk'ibi je ndabisupport kuko ni vya bintu tuvuga neza ko mu gihugu iwacu biriko birakumirwa cyane abakinyi b'amareresi n'abantu bakomeye cyane mu gihugu burya ikintu gishobora gutuma igihugu cyacu gisa neza cyangwa igihugu cyacu kiboneka mu mahanga ntabwo ari umuziki wonyene oya ibintu by'amareresi birimo kubera acahagaruka ikibazo kubera igituma tubona abatanzania n'abandi bazungu za n'izindi sinema ntahenze kuvuga ko nta promo barishe abanyamahanga kandi abazungu tutumva n'ivyo bavuga bikaca bikata hagaca haza babidusigurira mu rundi rurimo atari kirundi muga tukabisupporting why not abarundi bacu yes boss gushika ubu unye cinema ifise ikindi kibanza tugereranije n'imyaka 5 iri imbere mbega ubona gute hari akogoko kazoboneka nko mu yindi myaka 5 ibikiraza canke haracagwaye cyane muri cinema je nibaza yuko ingwara tugwaye irikirakira kuko uko ingwara ironse umuti igenda ikira buke buke mu minsi miheze uko twari tumeze siko ubutugeze
ndashimye ubwa mbere na mbere kubona uhamagara abantu sari kuzura abantu 100 barenga cyangwa amajana 2 ni igikorwa kitoroshe cyane nimboneka rimwe. Turashimye rero ibikorwa aho bigeze, turabona yuko abantu bishima cyane cyane kuza kudushigikira nk'uko biri mu civugo ciwacu ca GFS. Ubwa mbere kundi ivy'iwacu, teza imbere ivy'iwacu, shigikira ivy'iwacu. Umva rero muri ico kintu rero tuvuga ni ngombwa ko tucigisha abarundi bareke kwizera abanyamahanga kuko naco bazoza badufasha, na cyane cyane inyigisho dutanga ni iz'abarundi ni iz'uburundi. Ego ugerageje kuraba uburyo yabatwaye sinema intwari z'urukundo, mubona muzo yagarukana canke hari izindi nzira muri ko murategekanya kuzocishamo? Twebwe gukina ireresi ngo zizogarukana amafaranga uno munsi canke ejo tutaronse izindi nzira bicamwo twaba tuko turabesha, ariko rero ni inzira tuko turategura kugira ngo izokwerekane. Umva ni inzira tuko turategura. Iyi nzira rero ndazi neza ko izodufasha ibikorwa byinshi, na cyane cyane amafaranga tuko turatanga ni nka kujya ku munyeshure atanguye kwiga. Umuvyeyi wiwe naca avuga ngo amahera yiwe azogaruka gute, ariko ni yaheza amashuri ya mbere agaheza na kaminuza umunyeshure umwigisha nawe canke umuvyeyi akaruhuka atashi, umwana nawe agiye kurondera ubuzima bwiwe. Umva rero natwe nico tuko turagira rero ugwaruka gubu tuko turaruwa inumbero bokoreramo, na cyane cyane uno munsi abanyeshuri baraheza nta kazi bafise. Rero ibi bikorwa tuko turabashiramwo bakore ejo hirya ejo bazokwitegemera barondere nabo nyene, haza abazungu babarondere, aba diaspora babarondere, bavuga bati n'abarundi turashoboye, reka dufate abantu. Na cyane cyane turazi neza yuko abazungu baraza kugira ngo ama documentaire n'ibindi, ugasanga izo documentaire nta bandi bari imbere bashobora kubikora. Landry ukorera cyane cyane muri entertainment, ubona sinema izingamitswe niki kugira itere imbere? Ahubwo ikintu cyawe kwanza manje ndagushimire kwanza kubera ko sinzi karowe ni namye mbona kuva kera wambiye kwitwa Cankuziano. Cankuziano ni jewe nakunze kubona wandika ibintu by'abaririmbyi cyane ku ma WhatsApp, uribuka ko yigeze kunuka, uravyibuka? Reka tuzaza kubisubira ngo badaye. Ni bakuzi ba Kiyago Media TV, uno mutipe mubona yarigeze kwandika inkuru itariza kuri jewe tugitangura bijya bintu byacu musanze muzi dukora, ariko uri avuga gute? Wageze kuvuga yuko ndumuvayi muri ibintu atari ivyo, uravyibuka neza? Hari akoze reka turabisubira ngo basi randi, reka turabisubira bakuzi ba KMTV randi arase kutwemerera. Ndagusavye banze wishire kijya kibazo hamace tuza kubija ko ivyo bindi gisubiremwo twe. Navuze ni usanzwe ukorera muri entertainment, ubona sinema ibuze iki kugira ngo ishobore gushika kure? Isinema ibuze ibintu vyinshi, iracabura support. Nkuko nawe ugeze kumbwira nabe ndiko ntitangura ivyo nkora, ukwiye gusupportinga uko bikunda kose. Right now no musiri kuri uri ufise microphone imbere ya kamera, ufise ni microphone. Ikintu ca mbere kwanza sinema ikintu ca mbere babura kandi bakwiye kuvuga, rero nta support bafise y'abamenyesha makuru. Urumva medias zikora umuziki cyane paraporo yaba bakora ibintu by'amasinema. Muri make mugabo ugejeje kuraba nabone barafite icyo basigura cyane. Uno munsi bari capable yo gusohora sinema sari kuzura nkuko. Yego sari kuzura nkuko ni ikintu ciza cyane bro, cyane gose. Ego mutama mu gusozera rero nakahe kajambo mushobora gushikiriza ariko barakurikirana Kiyago Media TV? Je ubwa mbere ndashimiye abamenyesha makuru, iyo ni point ya mbere. Ubwa kabiri nkabashimiye ama TV online ariko arakora ashoboye kose kugira ngo igikorwa gitere imbere numbere. Umva abantu bose babone yuko tuko turakorana cyane cyane, kuko nanje ndafise TV online kugira ngo ducishe kwa mareresi yacu. Turashimiye na Kiyago Media TV yaje amwe na Landry n'umwana umuvumbuzi. Okay rero tukaba dushimiye n'abantu bose bitavye ko bashoboye kugira ngo dutere imbere. Umva rero ni intumbere idasanzwe, ini ntambwe idasanzwe mu Burundi tuko turakora kugira ngo dushike ku cifuzo cyacu. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Landry promoter. Ngira rero ubona gute uravye abantu baje kugira gushigikira sinema nshasha
Cameraman akate kamera. If Bari ntigera akata ni imbecile cameraman. Uwi wanje ni imbecile fois2. Ego hama mbana shoye kuza gushigikira bano ba brothers, ba sisters, inshuti naje kubikora kumva zuko nkunda iki gihugu cyacu gihindura isura. Uno munsi hanze mu bindi bihugu itarenga mu gihugu batubona muri indi shusho. Bazi ko Burundi ari ikindi kintu kitabaho mugabo koko mubona ko Burundi bushoboye. Dufise abakinyi b'amareresi, dufise abaririmbyi babizi, sivyo? Dufise abakomedien. Urumva abakomedi babizi neza. Urumva mu gihugu cyacu nana kimwe tubuza ahubwo bafise n'abavumbuzi. Twe tugera turani gusanzwe bizi. Turakora neza cyane gose kandi uno munsi turishimira ko ibikorwa byacu biko ko biratera imbere cyane kuruta uko wavyibaza kijyagiye. Kijyagiye turaza kubisubiramwe ivya kijyagiye. Box canke imbere ya kamera. Ushaka imbere ya kamera. Nta kibazo. Yes, bakunzi ba KMTV. Nababwiye ni ibintu ntivyoroshe, ibintu n'amavuta n'amafi. Muri rwa rukurikirane nyene twabamenyesheje, ndabona yuko ibintu biriko birahindura isura. Nkuko Landra bivuze rero yavuze ati turabuze ibintu byinshi cyane kugira ngo sinema ishobore gutera imbere cyane. Landri nakaye kagohe wovunira nk'amashira hamwe. Hari amashira hamwe avuga ati nine investisa muri music, nine investisa muri cinema, amahera yanje aherayo. Nakaye kagohe. Ikibazo sayo mashira hamwe hagwe ikibazo n'ababikora. Urumva abo babikora nibo bakwiye kuza bagasigura ama projet yabo, sivyo? Bakasigurira bagiye donc ama projet yabo. Bakumvisha neza abo ba boss, abo baguza tunga yuko ntibashira amafaranga yabo, sivyo? Ntibashira amafaranga badashobora guhomba. Ariko hariho kenshi bama bayatanze ariko bagadurungika makete ntasomwe. Ego nico kandi kibazo kandi kigihanze abasanzwe abari mu kigwi c'umwidagaduro mu gihugu. Kosore rero ukebura abantu basoma makete ntibagira ico bakora. Nanje ndacarimwo kubera ko ndacafise indoto yo kuzovumbura abagwiza tunga nabo abantu bakuze kuduga nyene uravyumva nawe. Turifuza neza yuko ama companies abantu bose bafite ivyo bakora abagwiza tunga badushigikire bashigikire abasanzwe bakira amareresi, bashigikira abo bajene bafise amatala, donc bafise impano, bafise ingabirano zo kugira ico bakoze mu gihugu cacu. Uravyumva? Birakunze gushika n'ivyo ama companies barakunze kutwirengagiza, ariko turifuza neza turacasemerera. Barabubabwire turacasemerera abajene, turacasemerera turashoboye. Mu gihugu cyacu hari abajene bazi gukora neza kandi bafise ingabirano. Mudushigikire, muduha ayo mazu yanyu meza tuyakoreshe, muduha iyo miduga yanyu myiza tuyikoreshe, muduhamagara ama event akomakomeye duseruke, mushikira abajene bitahuye. Urumva imiduga yanyu myiza urashobora kuza gukora ikiganiro ku nzu y'umuntu kaza wumva ngo basavye uruhushande bakakwima inzu ukorera mu kiganiro. Urumva mbwa ntibibaze neza yuko ari publicité bikora baba diaspora abantu bo hanze bako barakurikirana iyo channel yanyu cyangwa bakogana ivyo bikorwa. Urashobora kuvuga ati ajya Landry promoter yakoreye ikiganiro, ajya cyangwa uzira yakoreye ikiganiro. Urumva koko gukurura uno munsi urashobora kugira igishinga nahe. Hari abantu benshi bo hanze batubwira ati yo urankumbuja hanaka urankumbuja ahantu. Urumva ivyo ni ibintu abaguze tunga rero bajijuke bamenye ko abajene no munsi abarundi abajene b'abarundi tumaze kwitahura iyi myaka tumwe niyo gukora. Ego abajene turamaze kwitahura akazi nitwebwe tukironderera bitandukanye nawe wa mbere. Landry kandi gusabe ugira akajambo vuze ku bafans, ugiye abafans bawe ndazofise benshi, ugira n'akajambo ugiye abafans ba Kiyago Media TV. Akajambo kanyuma canke akajambo kagasunika roki akanyuma bro gomba upfe. Ego kiruno babwira nuko kwanza Landry promoter atamunsi wari mwarigira nanirwa kiretse yigirishije no munsi wonyene yigira nanirwa. Hama Landry promoter ndabakunda, en plus dosa ndakunda kurikirana Kiyago Media TV. Na from the subscribe nawe ni butarabikora from the subscribe kuri channel yawe ya mbabarire ya Kiyago Media TV mufende subscribe cyangwa s'abonner bivanye nawe uherereye kugira uzuraronka amakuru agezweho. No mutipe ndamufana ndamukurikirana wowe kunda Landry promoter, wowe kurikirana Waka Light TV simbira no kuri Kiyago Media TV ufende subscribe ndakwinginze kugira ejo canke hirya ejo bigende neza.
duhindura irangi duhindura igihugu cyacu muri rusange murakoze. Yes, ati duhindura irangi duhindura ishusho y'igihugu cyacu birashoboka cyane. Twari muri intwari z'urukundo, reka nawe ube intwari za Kiyago Media TV. Ciao ciao, yari Cankuzi hano gato karakura. Kubiye ko nigera naniko wagumye urivuga iryo jambo rero. Wakalite TV ni kandi nabone nanje nibaye sinibagire kuvuga yuko Wakalite TV nahone tutigera tunanirwa, ariko na Kiyago Media TV ntiyigera inanirwa. Shobora kuba mutananirwa mugabo na Wakalite TV nibagire gucana subscribe mukenera ndi promoter mushobora kunsanga kuri Wakalite TV, wandika Wakalite TV YouTube biba bimeze fresh. Murakoze cyane. Ciao ciao.